Icegeranyo c'abahinga bakoze ubushakashatsi mu mwaka w'ibihumbi 2020 kuri YouTube cerekana ko mu bantu batangura YouTube nk'akazi kugira bitunge batunge n'imiryango yabo 20% barashika iyo baja barashika ku ntumbero babihaye hagati y'amezi 6 n'imyaka 2 ariko 80% ntibaheza ngo bashika iyo baja babihebera hagati kubera makosa ashika kuri 13 ngenda bereke muri no video. Kuri ubwo rero nyimba office YouTube channel canke nyimba ufise umugambi wo gutangura YouTube nk'akazi canke nyimba ufise umugenzi abikora nk'akazi ariko atarashika iyaja agikeneye ama information de base kugira ashobore kubandanya kandi ashobore gushika iyaja mu mwanya mwiza. Iyi ni video rero nziza ushaka kuraba gushika ku mpera kuko nivyo ngiye kukwereka amakosa abenshi bakora iyo bagitangura maze agatuma bashika iyo baja bateba bakoresha umwanya muremure cane bivanye n'umwanya bari gushaka gukoresha canke mbere banabitera mu nzira. Nuko rero nyimba rya mbere ryo kuri no chaîne ndaguhaye ikaze, nitwa Strong Will de entrepreneur en ligne. Nyimba ukeneye kuzohora ubona ibiganiro nk'ibi bikwereka uburyo bubangutse bwo gushobora kwiteza imbere na YouTube, ndaguhamagarira ku subscribing canke kwiyabonesha kuri no chaîne kugira uzu wa mbere chaque fois hari bishasha kuri no chaîne. Tudasabye rero kadutangure ikiganiro cacu. Wowe uri mu bantu benshi afite indoto yo gutanga gukora akazi muhira canke kwagura amasoko y'ibyo basanzwe bakora bifashijwe n'urubuga YouTube. Hamwe wowe uri umwe muri bo udusaba umubonano kuri WhatsApp canke dusanga aho dukorera tugufasha igikorwa nyamukuru cyo gucagura niche canke intumbero ugomba guha channel canke chaîne yawe, tukagufasha kuyubaka. Turakwigisha uburyo bwiza bwo optimiza ama video yawe maze ugatanga kuronka ama views bidatevye, tukaguha ama outil canke ibikoresho uzogenda ukenera muri urwo rugendo, ndetse tukanagukurikirana muri urwo rugendo gushika utanguye kwinjiza amafaranga. Vyose tukabigufasha igiciro kitavuna. Iga, menya, imbura na YouTube. Iyo ntambamye ya mbere ituma ibice 40% by'abatangura YouTube badashika iyo baja ni impatience. Akenshi umuntu atanguye muri YouTube aba yibwira ko inyuma yo gushira ahabona ama video 5 azo yamaze kuronka abamukurikirana benshi cyane, yataye kuronka ibihumbi kuma video yiwe, ariko suko bigenda. Ugitangura ugenda buhoro buhoro, bose bahera hasi bakagenda baraduga buke buke. Ugitangura uraronka n'ama views 2 cyangwa 5, ugasanga video yawe yaravye n'abantu bake cyane bashoboka ko nta bantu uraronka, ariko ku mwanya uhaca abantu bakagenda bagukurikirana babona ibiganiro vyawe. YouTube iraheze ikazira gusugera muri tab bajya ku ruhande hagiye ubona iri kuraba video ku ruhande rwawe, surtout nko ku machine canke ku telefone baraza barasugera gutyo hama avec le temps ukaheza ugatanga kuronka nawe abagukurikirana. Rero impatience je kintu ca mbere igituma abenshi biranda hakiri kare bagasanga bavuyemo ataco barashikako ataco barakuramwo malgré ko bamaze gushiramwo inguvu nyinshi. Ikigira kabiri nico twokwita gear accusation syndrome mu rurimi rw'icongereza, aho umuntu usanga aguma hanini araba ko atararonka kamera yifuza, marque yifuza ya kamera canke microphone ihanitse akeneye canke lighting n'ibindi byose canke imashini zivye cyane yo kwedita ama video yiwe. Ugasanga ibyo bintu birakora basubiza inyuma surtout abantu bagitangura, akabona umenga nivyo bikora tuma ataronka ama views canke ama views menshi, ariko en réalité siko bimeze. Ibyo byose biza hanyuma ikintu kiza imbere cyane ni information iko ratanga canke entertainment iko abantu bivanye n'ivyo partage kuri chaîne yawe. Ibyo bindi byose biza gusahiriza mu nyuma. Kuri ubwo rero abashasha abantu bagitangura birakunda kubasamaza bakora umenga n'ivyo kwiye gushira imbere, alors que ahanini ico ikikenewe cyane gusumba basanzwe bagifise ari ibyo baba partage kuri YouTube channel zabo. Igikurikira no kutigera utangura. Abenshi baraplanifya ko bazotangura chaîne mu mezi 6 ari imbere canke mu mwaka uza canke dans 2 ans, mugasanga umuntu aguma yigize inyuma ntigere atangura. Nico kenshi kiraba intambamye, ugasanga umuntu aguma procrastinating yigize inyuma ugasanga ntiyigeze atangura n'umunsi warimwe. Imbere rero yuko yugura amaso agasanga imyaka yamaze kugenda atigeze atangura ihangiro yari yihaye. Ikigira kane no kudaplanifya video en avance. Abenshi bagitangura ari ihangiro ugasanga posta dufite nka 2 mu ndwi, mardi vendredi n'urugero,
ugasanga rero ntagira planification ya content agomba gupartager kuri chaîne yiwe, ugasanga mardi abonye kwigeze akaja kuri kamera yiwe agatangura gupartager mugabo atafashe umwanya ukwiye wo gutegura ibyo agomba gupartager. Muri ico gihe rero biraheza bikamusubiza inyuma kuko abamukurikirana bisanga by'ukuri ataco ariko baronka gifadika mu ma video yiwe, kubera ko we warako hageze vendredi abwiza gupartager agacaja kuri kamera yiwe agatangura gupartager mugabo atafashe umwanya ukwiye wo guplanifier en avance. Nico kiratuma abenshi kibasubiza inyuma bikanka ko bashika iyo baja. Gikurikira no kwikompara n'izindi YouTube channels basanzwe bakurikirana zatanguye kera. Ico naco kirakunda gusubiza inyuma y'abantu cane, ugasanga arafise izindi chaîne yarasanzwe akurikirana hama akaguma agerageza gukompara chaîne yiwe nshasha n'izo zindi asanzwe akurikirana, alors ko usanga izo zindi zimaze igihe kirekire kumbura zimaze nk'imyaka 5 nawe ari hagitangura, cyangwa ugasanga ni equipe nini, ni chaîne ikora comme entreprise, ni equipe nini y'abantu nka 10 canke 20, alors que we akora ari umwe n'andi mafacteur menshi cyane, cyangwa ugasanga nti muri niche imwe, muri category imwe. Rero kirazira kwikompara ku yindi chaîne nimwe, kirazira no gushisha umutima ku bintu udafise ko control, ibintu nk'ama views, aba abone tusa, kirazira kubishira ku mutima cyane, ushira ku mutima ku bintu ufise ko control, nko gukora content zawe neza, canke ni kangahe uposta par semaine, ibintu nk'ibyo ufise ko control nibyo uheza ugashira ku mutima, gutyo uraheza ukavansa ata kibazo na kimwe ufise. Ikigira indwi nuko abenshi bagitangura bisanga kuma bakimira ama information, baguma baje ma video baraba ingene bandi ko barakora, akisanga umwanya akora niwo muto papuro y'umwanya mara kuri YouTube reka araba explore izindi channel kumbure ziri muri niche imwe, n'uyo muntu akaguma ziraba aguma araba video araba ama information. Iyo rero gitangura ni byiza ko ama wiyibusana ntaryo ko utari umu consommateur ariko uri umu producteur cyangwa umu créateur. Kuri ubwo rero no kuraba ukagiguza ukaraba ntugume mu ma video aho kuja muri création ya ma video, kubera ko abandi baba bafite bakwiteze ko kuri YouTube channel yawe. Imvo igira 8 nuko akenshi aba YouTuber bashashe bagitangura baratinya kugerageza ibintu bishasha, alors que uwo mwanya mwiza wo kugerageza ibintu bishasha nyimba ari thumbnail ni binaka ka sanamu kagaragara kuri video zawe, no guhindura nyimba aho rushira ko isanamu yawe ugahindura cette fois ugashira ko ivyandiko, ugahindura ugashira ko isanamu yindi, ukagerageza ugahindura gutyo ukabona ni ya thumbnail iguha ama click menshi, nizihe abantu bariko baraprefera gutyo. Canke nyimba uhora ukoresha kamera ugahindura ukazurashamwe tudisanamu, hari ama platform aba ariko ama video afise copyright free ushobora gukoresha ntagire ikibazo bizana. Sino nibaza ko musanze mutabara yuko udashobora gukoresha ama video uteshaje kuri YouTube canke handi bitemewe. Rero ukazurahindura ama strategie canke nyimba utahora ushiramwo akazi kimunsi ukaja muri YouTube library ugatora aka instrumentale ziriho zagusa zo koresha zafise copyright, ugakoresha ugashiramwo ahandi ugashiramwo, ukazuragerageza ibintu byinshi ugitangura gutyo ukabona ce qui marche et ce qui marche pas. Rero abantu bagitangura arafata strategie imwe ugasanga yagumije kuri yo nyene, ntaheze ngo azale explore ahindura ibintu. Rero bifasha cyane, kirazira kugumira hamwe cyane, ntuhindura du strategie ugitangura, uzurapima wari uwo mwanya mwiza kuko yo audience imaze kuba nini cyane ntukigira ibyo kubahindura ko baramaze kumenya ibyo bagushaka, ko baramaze kubabeshi cyane, babazi icyo barindiriye kuri channel yawe. Rero no kuraba muga agerageza kenshi guhindagura, kuba creative ariko mudasohoka muri niche yanyu y'ibyo musaza mu partage. Ikigira 9 nuko akenshi abashasha bari bagira guconnecta na audience yabo, hazi minsi upartaja ama video kuri chaîne yawe, harage gihe abantu batanguze barasiga ko ama commentaire. Akenshi rero abesheri bashasha bari bagira kuzaraja ku ma commentaire bishura n'ibintu bikenewe cyane, ko uraheza ugaconnecta na audience yawe bakakubaza ibibazo kishura, bakanatanga n'ama suggestion, gutyo ugaheza ukamenya ingene ubyifatamwo, ugaheza ukamenya nizihe content bakunda, nizihe topic uvuga ko kenshi. Rero ni byiza cyane ko gukurikirana kenshi audience yawe ukanaraba ibyifuzo byabo nivyo bakusujira.
Ikigira 10 ni ukutaba consistent, ugasanga wapostinze video zitatu muri ino ndwi ugaca ukubita amezi 2 ata kintu na kimwe ushizeko, ugasubira ugaposta kabiri ugaca ukubita simu ata kintu ushizeko. Muri ico gihe rero uriko uracanganya audience yawe ntibaheza ngo bamenye iryari boko expecta video yawe. No kuba consistent ukafata schedule iri régulier, nyimba ufata ingingo yo guposta kabiri mu ndwi ukaba ari kabiri mu ndwi, nyimba ari rimwe mu ndwi rikaba ari rimwe mu ndwi. Akenshi nsijera abantu kugira umwe rimwe mu ndwi, guposta rimwe mu ndwi minimum. Wishoboye ugaposta kenshi kurenga aho ni vyiza, ariko umwe rimwe mu ndwi. Muri ico gihe uraheza na audience yawe uriko urakora ama video bakababwira kwamisha ko bokwitega video umwe imwe mu ndwi. Ni vyiza cyane kuba consistent, biratuma uronka ababone bagaruka. Ikindi naco abantu bashaka kunze kugira no kugomba kwigana abandi ba YouTube baba babitangiye imbere ku mashini basanzwe baraba, akagomba gukoresha style z'abo bantu canke ukuntu vyifatamo canke ukuntu bavuga. Bereza rero bigagutera ingorane mu nyuma haheze nk'imyaka 2-3. Haragiye igihe wumva warushe no kugira ivyo bintu utari wewe, nuko rero ukaba wewe nyimba uriko uravuga, nyimba ari nk'ero vyifatamwo, ukaraba ntagire umuntu wigana. Just be yourself. Sino uko imyaka yegera imbere uragaye igihe ukananirwa kuko uriko umeze nk'uri mu birenge by'undi muntu, uriko uraba wewe. Ikindi naco gikunze kuba nuko akenshi iyo ukiri mushasha urasanga uriko ufocusinga kuri wowe nyene, ntibiyumvire kuri audience yawe behind the computer. No kuyumvira imisi yose uriko urategura, nyimba ari video urategura, uriyumvira ku muntu ahava yiraba, ukibuka ko ari umuntu kandi afise ubwenge. Nturabe hanini wewe nyene, ariko urabe wishire mu kibanza c'abahava bakurikirana ikiganiro cawe canke video yawe. Iyo ubikoze gutyo abaraba ibintu byawe baraheza bagakuramwo value, bagasanga biri valuable kuko bagiye mu kibanza cabo. Ahandi nturabe kuri wewe gusa, kuntu wambaye, kuntu witeguye neza, ariko ukaraba ukiyishira mu kibanza cabo bicaye kuri computer ku telefone zabo bariko barakurikirana ivyo bariko bashikiriza, ukadira mu birato vyabo. Intambamye igira 12 ikunda kuza iyo umuntu akiri mushasha, kuko mushaka kwa musozi mubizi. Akenshi umuntu akiri mushasha bakeneye umwanya kugira kwize arya amasaha 2000 asabwa kugira umuntu abe monetize. Abenshi rero bakunda kugira ingorane y'uko urehura video, ugasanga ariko aratanga info yiwe yahejeje muri 5 minutes, ariko kubera ko akeneye gushikana 1 minute agaca bandanya avuga ibindi bitari related n'iyo topic aravuga ko kugira yita kwiza iminota 8. Hamana hatobaye ari uwikarondera umwanya, muratahora yuko iyo video ifise mu window w'iminute amapibisi aja ko abari minimum 2 imbere n'inyuma, ariko ishikana 1 minute haraja mu mapibisi menshi. No kuvuga video ya 1 minute izana kanoti kenshi gusumba ifise musi ya 1 minute. Abenshi rero baraca bagiye tentative yo kugomba kurehura video akayigira ndende juste kugira izane ubugari bwinshi. Nivyo rero ni bibi cane, kirazira kazirizwa. Urategura information yawe ukayitanga, yimba ifite iminota 2 iba ari iminota 2, ari iminota 10 ari isaha ni isaha, ariko kirazira kurehura ngo kugira gusa uronka umwanya muremure canke ushoboye kuronka ko amahera menshi. Ingorane ya nyuma igira 13 ikunda kuba intambamye ku bantu bashasha, bigatuma bagira iyo baja batevye cane no gutambatamba. Ugasanga kuri platform zose ugasanga ari kwashinga uvu nyinshi muri YouTube na Facebook na Instagram na Pinterest na LinkedIn na Tumblr n'izindi zose, ugasanga ari karatambatamba. Muri ico gihe wisanga ata kintu na kimwe washizeko. Ugitangwa na vyiza kufata platform imwe canke zibiri ugashinga uvaho nyene, ukabanza ukiha umwanya ukaraba yuko uriko uraronka umusaruro, uriko uraronka warushe kubaka audience nini canke bivanye n'ivyo kwarondera, ukabona ko washitse ku ntambwe ushaka gushika ko na platform imwe canke zibiri. Hama ubonye byashobotse guheza ukaja ku zindi platform, aho niho hoza ugatera imbere budafashe umwanya muremure. Ariko utambatamye kuzifata zose bico heza bikagusubiza inyuma. Nuko rero ndizera ko umwezi bitari bike muri no video. Nyimba uri grateful, ntibagire kufyonda like kugira n'abandi ariko rondera zino information bazikeneye bashobore kuzironka bitagoranye mu ma search engines nka Yahoo, Bing na Google. Nuko rero nyimba ufise icyo baza, nyimba hari icyo tutahuye neza canke nyimba ufise icyo gushikiriza, ndaza kunezerwa kubona commentaire yanyu aho munsi. Siga commentaire, ndaza kugerageza kwishura ku mwanya mwiza. Hama nyimba utari umabone, nyimba utaza warinjiye muri YouTube, nyimba utaza warinjiye muri famille yacu ya YouTube, no guhamagarira kuduhamvya mu gusubscribinga no mu
gufyonda ku nzogera canke inkengeri kugira chaque fois video isohotse nshasha uzi uwa mbere mu kuba notifié. Nuko rero see you in the next video.